abenegihugu bose duhereye ku bafise amikoro abayabaye bokoroherwa gukoresha ingurane, bakoroherwa kuziganya, bakoroherwa guhanahana amafaranga, hanyuma bakoroherwa n'ibijanye n'ubwishingizi kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu kazi kabo ka misi yose, cane cane dufatiye ku gisata c'uburimyi n'ubworozi. Eje nitwa Ntirampeba Meranse, nkaba nkora mu mugambi Payifarde, aho njeje igisata co gusuzuma no gukurikirana ibikorwa vy'umugambi. Uruganda rw'uno musi rwari rwatumiwemwo abo bose begwa n'umugambi Payifarde, ni ukuvuga abawufisemwo inyungu n'abandi bawukoramwo bakora ibikorwa canke bawuha intumbero kugira ngo ushobore gushika kw'ihangiro leta yawuhaye. Hanyuma rero kaba twashaka yuko twibukanya umwe wese ivyo ajeje, umwe wese ivyo ategereza gukora kugira ngo umugambi ushike kw'ihangiro leta yawuhaye. Hanyuma tubonye rero ivyo umwe wese ajeje, tuca turaba ivyo amaze gukora, ingorane, ibigenda neza, hanyuma tugaca tuvugana cane cane ku ngorane tuba twabonye, icokorwa kugira ngo umugambi ushikire ku ntumbero leta n'ikiga mpuzamakungu FIDA bawuhaye. Iyo ntumbero rero nayo nuko abenegihugu bose duhereye ku bafise amikoro abayabaye bokoroherwa gukoresha ingurane, bakoroherwa kuziganya, bakoroherwa guhanahana amafaranga, hanyuma bakoroherwa n'ibijanye n'ubwishingizi kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu kazi kabo ka misi yose, cane cane dufatiye ku gisata c'uburimyi n'ubworozi. Nivyo nk'uko mwavyiyumviye, abari baserukiye imigwi itandukanye y'abenegihugu bavuze ko iyo bagiye gusaba ingurane bishika bakazibaha batevye, bishika bakabaha izidakwiye, canke bakabaha izidahuye n'imigambi yabo. Ivyo rero n'ibibazo bashikirije kandi abo batanga ingurane nabo nyene niho bari bavuze ico bivako. Nk'uko nababwiye, uruganda rw'uno musi kwari kuraba ivyo umwe wese ajeje, hanyuma tugaca tuvugana n'ico umwe wese mu vyo ajeje agiye gukora neza gusumba uko yahora agikora, kugira ngo rya hangiro leta na FIDA bahaye uwo mugambi dushoboye kurishikako. Nivyo rero mwavyiyumviye yuko ariho bari bavuze yuko izo ngorane hariho izibavako n'iziva ku basaba izo ngurane, hanyuma natwe twavyumvise. Hariho abasanzwe baherekeza abo benegihugu, hariho na twebwe navuga yuko turaborosha kugira ngo umugambi ushike kw'ihangiro leta na FIDA bawuhaye. Tugiye rero gukorera ku vyiyumviro batanze kugira ngo dukorane n'umwe wese mu vyo ajeje, baba abo basaba ingurane bazisabe kare kandi bategure amadosiye neza. Hasanzwe hariho ababaherekeza babafasha gutegura amadosiye, tubabwire nabo nyene babafashe gutegura amadosiye neza, bayategure hakiri kare, hanyuma duhimirize n'abatanga ingurane kugira ngo bige izo ngurane zasabwe kare
hanyuma bazishikirize abenegihugu bataracererwa, cane cane ko ibi vy'uburimyi n'ubworozi ari ibintu bijana n'ibihe. Iyo rero batanze ingurane igihe cagiye ntibiba ari vyiza. Ingurane ntiheza ngo igirire akamaro umwenegihugu, hanyuma imufashe kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Namwebwe murakoze. Guhanahana amafaranga, transfert monétaire, ubwishingizi, assurance cane cane agricole, boroherwe no gukoresha ivyo bintu bine biboroheye, hanyuma bibafashe mu kwiteza imbere. Ni umugambi rero nk'uko nabivuze, hari intara watanguriyemwo, hariho n'izindi ntara washitsemwo, hanyuma nibaza rero yuko kumbure mu bitavye runo ruganda hariho abo bawumvishije ubwa mbere. Uru ruganda rero nubwo rwateguriwe, bakoranije abo bose begwa n'umugambi PAIFARB. Bose abo rero ni benshi, kuko mwumvishije ivyo bintu bine umugambi wunganira kugira abenegihugu bashobore kubikoresha, murumva yuko ari ibintu biraba abantu benshi, biraba abantu benshi. Hariho twebwe turaborosha kugira umugambi uje mu ngiro, hariho abasanzwe bakora ivyo bintu bine navuze, basanzwe babikora, tubunganira kugira bishikire cane cane abenegihugu ba mikoro abayabaye. Abo nabo ni nk'amabanki, amashirahamwe yo kuzigama no kuguranana. Hariho n'abandi baherekeza abenegihugu kugira ngo cane cane bagire ubwizigirwa, ko nk'ibintu vyo gukoresha ingurane, ibintu vyo kwakira imbitsi z'abantu, ibintu vyo guhanahana amafaranga, n'ibintu bisaba ubwizigirwa. Rero abenegihugu kugira ngo bashobore kuba bizigirwa, hariho ababunganira kugira cane cane bitunganye neza, gutyo bashobore kuba abantu bizigiye. Hariho rero n'abo novuga kumbure nari kuvuga ubwa mbere, bene bitwa, bamwe numva bakunda kubita ngo n'abagenerwa mugambi, kera mu migambi twabita ngo n'ababeneficiaire, mugabo kubera iryo jambo twabonye twararihinyanyuye, ubu basigaye babita abaparticipa, kuko nabo nyene si abantu bibera ngaho ngo imigambi izibafasha, n'abantu bafise uruhara nabo nyene kandi rukomeye kugira umugambi ushobore gushika kw'ihangiro leta na FIDA bawuhaye. Naryo akaba ari uko abenegihugu bose baba cane cane abamikoro abayabaye boroherwa kuziganya, boroherwa gukoresha ingurane, boroherwa guhanahana amafaranga, bakoroherwa mbere no muri ibi bijanye n'ubwishingizi. Rero abo bose umugambi kumbure nabo ntavuze, hariho n'abandi basanzwe bakora ibikorwa cane cane vyo guherekeza abenegihugu, baba ugwaruka, baba bari mu makoperative, basanzwe babagirira ivyo twita bimwe encadrement canke accompagnement. Iyo encadrement nayo nyene irabafasha kugira babe abizigirwa. Babaye abizigirwa rero, umugambi PAIFARB murumva yuko nawo nyene uca woroherwa kugira ngo ubunganire bashobore gukoresha vya bintu bine nagumye nshimikirako, navuga yuko umugambi PAIFARB ari vyo uhagarayeko.
rero nagira ndabashimire mwebwe mwese mwitavye uru ruganda. Nshimire cane cane umuhanuzi wa buramatari w'intara yagutse ya Bujumbura, nazi yuko bafise amabanga menshi cane cane ko ari intara yagutse, hanyuma yigoye araza kugira atwugururire bino bikorwa, hanyuma nkaba ndabasaba yuko mwobikurikirana neza kugira ngo umwe wese cane cane aze kubona, tuze kwibukanya ico ajejwe, ko mwumvise yuko ari imigwi myinshi, tuze kwibukana ico ajejwe, hanyuma turabe n'ivyo amaze gukora, ibimaze kugenda neza, ibirimwo ingorane, hama tuce twumvikana n'ivyo twokora kugira ngo umugambi ushike kuri iyo ntumbero nababwiye leta n'ikiga mpuzamakungu FIDA bawuhaye. Rero ntabishishije amajambo, nagira nsubire kubashimira, hanyuma nsabe umuhanuzi wa buramatari ajeje iterambere kugira ngo atwugurure ibikorwa. Murakoze. Mwatoye mu ntara ya Bujumbura naho abashize hiyo mugabona uko cyenda ndababona mu maso banyakuba mwese muri hano, bamenyesha amakuru, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro n'ibikorwa vyiza n'iterambere mu ntara yacu ya Bujumbura. Nanje mbanje kwifadikanya n'abadushize mu minwe y'Imana imbere ko dutangura bino bikorwa, dushimira iyo Mana yadushikanye hano amahoro, ko twaje tuva mu mihingo itandukanye igize intara nziza ya Bujumbura, turashika ngaha amahoro. Imana, iyo Mana rero nibihererwa amashimwe n'icubahiro. Ku izina rya buramatari w'intara ya Bujumbura yafatiriwe n'andi mabanga y'igihugu, no ku izina ryanje nyene umuhanuzi wiwe ajejwe ivy'ubutunzi n'iterambere, turi n'iteka ntangere ryo kubona uno mugambi PAEFARB bateguye bino bikorwa byabereye hano muri no hoteli nziza King's Conference, ibikorwa bijanye no kurabira hamwe ibikorwa byaranguwe mu mwaka tuko turasa n'usozerwa mu mwaka janye exercice budgetaire 25-26 no kwitegurira neza ibikorwa byo muri exercice igiye gukurikira 26-27, no kurabira hamwe n'amabanki n'amamicrofinance ukungene ibikorwa bijanye no kuronswa ingurane vyokoroshwa, no kungene imigambi y'ugwaruka, abakenyezi, amakoperative yoshigikirwa cane gusumba. Rero tubanje gushima cane uko no mugambi ukurakora mu ntara yacu ya Bujumbura, turashima kungene ufasha amakoperative, kungene ufasha ugwaruka ruko rurakora imigambi y'iterambere, abaremye tutabasize inyuma n'aborozi mu kubaronsa canke mu kubafasha kuronka ingurane muri ayo mabanki canke amamicrofinance canke amazu atanga ingurane mu bijanye n'ivyo bikorwa vyanyu. Ni ibikorwa rero dushima cane, tugashima cane kungene biriko birafasha mu iterambere, kuko twarabonye nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama bivuga, burya iterambere rya mbere nuko mwene gihugu aronka ivyo afungura, akaronka ivyo ashora, eka ndetse no mu muryango bakaronka agafaranga gashobora kumufasha mu migambi y'iterambere. Nico kintu yamagarukako cane imisi yose. Rero ivyo rero biri mu bintu tubona natwe kandi dushingira intaha yuko n'ibindi bihugu byateye imbere ari uko byabanje gushigikira abarimyi, ariko byabanje gushigikira imigambi y'iterambere biri hari mu gihugu kugira bishike aho byashitse. Natwe rero turabona neza yuko ibi bikorwa, ibi byo kwigisha, byo gushigikira amakoperative yacu, byo gushigikira bene gihugu bacu, byo gushigikira abarimyi ari vyiza, ariko tugahamagarira n'amabanki n'amamicrofinance
kuraba nabo nyene imigambi ico bita les produits et services financiers adaptés kugira dushobore gufasha abenegihugu, ari bimwe byo kuraba irya nyungu ku ngurane muba mwahaye umurimyi canke umuntu agiye gukora ibikorwa vy'iterambere uko nyene yokoroha, kuko abagiye mu vy'iterambere iyo ugiye mu mugambi hari igihe uhura n'ibihe vyiza canke ugahura n'ibihe bibi, ariko dusabe rero yuko abo bose bari muri ivyo vyose boza bararaba bakaraba des services canke des produits zishobora kuba adapté zishobora gufasha mu bihe hashitse nk'ikibazo, kumwene baherekeza umurimyi, kumwene baherekeza uwo muntu yaba yagiye mu mugambi w'iterambere. Dusabe rero twongera tunashima amabanki n'amamicrofinance yagiye muri uwo murindi nawe nyene yabonye yuko iterambere ry'igihugu rizova mu bikorwa two turakora cane cane vy'uburimyi, cane cane vy'iterambere mu burere tuherereyemo. Rero kuri ivyo turasubiye rero gushigikira no gutera intege uyu mugambi PAEFARB uko urakorera mu ntara yacu ya Bujumbura, tubasaba yuko muri iki gice c'umwaka agiye gutangura co nyene murabira hamwe n'amakomine muri ya migambi yabo y'iterambere ariyo ma PCDC, muce murabira hamwe no mu bikorwa baba bategekanije, murabe ibikorwa mushigikiramo, kuko komine ubu muri indinganizo nshasha yahindutse, vyagiye intara zavuye kuri 18 zikaba 5, amakomine kuva ku 119 akaba 42, kugenda uko ku mazone no ku mitumba hari ibintu vyinshi vyahindutse. Bisaba rero yuko namwe nk'abafasha mu iterambere, namwe nk'abariko baraherekeza mu iterambere, murabira hamwe n'amakomine, murabe mu migambi yabo bateguye, murabe mu migambi y'abenegihugu bafise mu makomine yabo, mu mitumba yabo, murabe ingene vyifashe, mwicare hamwe, twese hamwe dutorere hamwe ivyo byose vyoshobora kuzana umusaruro, vyoshobora kuduza umwimbu, vyoshobora kuduza iterambere ry'intara yacu. Rero nk'uko uwampaye ijambo yabishikirije yabivuze neza cane gose, muze gutega amatwi, muze kuraba ivyagenze neza muri iki gice giheze c'umwaka w'ibikorwa, murabire hamwe ivyabagoye, murabire hamwe intambamyi zihari, muce mwicara rero muvugane, murabe iki gice c'umwaka agiye gutangura amahera kumwene vyogenda neza, kuko harya ibigiye inama bigira imana, nta kintu na kimwe gikorwa gitateguwe. Ubu murabizi ngira twese n'abari mu ba secteur privé barazwa nawe nyine bakora PTB, ni kugira ushobore gusuzuma neza ibikorwa n'ihangiro uba wihaye nk'umuntu bashobora kurishikako. Byose si impaka bibe 100%, birashobora gushika kuri 50%, 60%, 70%, 80%. Ivyo bice biba bisigaye nivyo rero tuba dusigaye kuraba icatumye tutabishikako, intambamyi zabaye arizo nuko nyene twoshobora kuzirengana. Rero dusubire duhamagarire rero abitavye ino nama, cane cane amakoperative, mwese muri mu mugambi hamwe n'aya mabanki n'amamicrofinance, muze kugira ibikorwa vyiza, intererano zanyu zize kuba ari zubaka, zize kuba ari zisubira guha uwundi murindi bino bikorwa, kuburyo tuzogaruka mu byo gusubiramwo kuraba ibikorwa aho bigeze mu gice c'umwaka, tubona yuko two turatera imbere. Nongere rero ndabashimire cane, sinashaka kurandiye nubwo navuze menshi. Tubashimire abitavye, tubashimire abateguye bino bikorwa, tubifurize rero ibikorwa vyiza mu mwanya muza kumara hano. Imana ibaje imbere, murakoze.